Muandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Muri umwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije nshuti mwese muduteza amatwi tubongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Aloysi Bigirimana dushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse Fideli ayavugwa hirya no hino kw'isi tuyatangurire ku mugabane wa Afrika. Muri Burkina Faso abasirikare 7 barasize ubuzima mu gitero c'abajihadiste cabaye mu buraruko bw'ico gihugu. Amakuru ava mu gisirikare avuga ko abo basirikare bishwe ku munsi wa kabiri bari mu modokari batezwe umutego mw'ibarabara. Aya makuru avuga kandi ko abandi basirikare 10 bakomeretse. Ico gitero kibaye kigira kane gikozwe mu misi iri munsi ya 10 mu buraruko bwa Burkina Faso. Ku munsi wa mbere abasirikare 2 barishwe hamwe n'abakora iterabwoba barenga 10 mu gitero cakozwe kwikambi y'abasirikare. Mu ntango z'uku kwezi nyene abasivile 35 barishwe, abandi 37 barakomereka igihe igisasu cari catezwe mw'ibarabara gihitaniye imodokari barimwo bageze hagati y'ibisagara vya Jibo na Buruzanga. Ku munsi wakurikiye abantu bashika 9 bagizwe n'abasivile 7 hamwe n'abasirikare 2 barishwe mu bitero 2 bitandukanye vyakozwe n'abajihadiste nyene. Abasirikare bafashe ubutegetsi muri Mali mu kwezi kwa mbere bari yemeje kugira iya mbere urugamba rwo kurwanya abajihadiste bakaba sangangura mu gihugu. Umukuru w'abo basirikare ari nawe atwara igihugu muri iki gihe Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ku munsi wa mbere yarakuye umushikiranganje wo kwivuna abansi aca yifatira mu minwe ubwo bushikiranganje mu ntumbero yo kuhangana n'ivyo bitero vy'iterabwoba. Muri Afrika kandi muri ako karere nyene Cote d'Ivoire jo kuwa gatatu yagirije Mali kwishaka inguzanyo ku basirikare bayo 46 bafatiwe muri Mali. Cote d'Ivoire isaba abategetsi bo mu karere ka Afrika y'uburengero kubishiramwo ukuboko kugira baganire kuri ico kibazo mu bihe vya vuba bidatevye. Mu ndwi iheze Mali yavuze ko imbere yo kurekura abasirikare abanyemali nabo baba muri Cote d'Ivoire kandi baronderwa n'ubutegetsi babwirizwa nabo kurubanza kurungikwa muri Mali. Akanama kajeje umutekano muri Cote d'Ivoire kavuze ko ivyo Mali isaba bitariko birashoboka. Ibihugu ko ari 2 biri mu mwumvikano muke wa kidiplomasiya kuva ku itariki ya 10 y'ukwezi kw'indwi igihe abategetsi ba Mali bafata abasirikare 49 bari bashitse ku kibuga c'indege c'i Bamako ibagiriza ko binjiye batabirekuriwe n'amategeko. Washington, Ijwi rya Amerika. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, komisiyo ya Sena ijejwe imigenderanire n'andi makungu ejo ku gatatu yaremeje ko Amerika iha Taiwan ibigwanisho bifise agaciro k'amamiliyaridi y'amadolari. Amerika imaze imyaka itari mike ishorera ibigwanisho muri Taiwan, ariko iki cemezo cyo kuzoha ico gihugu ibigwanisho bifise agaciro k'imiliyaridi 4.5 z'amadolari ni intambwe igiye gutuma Ubushinwa bushavura. Iyo komisiyo yaciye iba irategekanya kandi ibihano ku Bushinwa mu gihe bwokoresha inguvu mu kugerageza gufata iryo zinga rya Taiwan. Abashinga amateka bafashe iyo ngingo ku bwoba bafise kuri Taiwan inyuma yaho baboneye Uburusiya buteye Ukraine. Ni nyuma yaho kandi umukuru w'inama nshinga amateka Nancy Pelosi agendeye Taiwan, urugendo rwakurikiwe n'imyimenyerezo ya gisirikare y'Ubushinwa muri ako karere. Ibi Amerika ikabona yuko ari nko kwimenyereza gutera Taiwan. Senateri Bob Menendez wo mu mugambwe w'abademokrate kandi arongoye iyo komisiyo yavuze ko Amerika itariko irarondera intambara canke kwiteranya n'Ubushinwa, ariko akavuga ko Amerika ikwiye kuguma imeze magabo kandi irikanuye ivyashikiye Ukraine ntibibe no kuri Taiwan.
Mu Buraya mu Bwongereza ibihumbi by'abanyagihugu bandanije gusezera ubwa nyuma umwamikazi Elizabeth wa kabiri aho ikiziga ciwe cashizwe mu nyubakwa yi Westminster imbere y'amaziko ategekanijwe ku munsi wa mbere w'iyindwi iza. Umwamikazi Elizabeth wa kabiri yasandavye ku itariki y'umunani y'uku kwezi kw'icenda. Hitezwe abategetsi batari bake bo kw'isi kuri ayo maziko kandi akazoshingurwa hafi y'ahahambwe umugabo wiwe nawe akaba yasandavye mu kwezi kwa kane 2021. Muri Afghanistan abategetsi basavye leta zunze ubumwe za Amerika kwisubirako ikarekura amamiliyaridi y'amadolari y'ico gihugu yafashwe kuva bagisubira ku butegetsi. Kurekura ayo mafaranga bizofasha gusananura ubutunzi bw'igihugu no kugikura mu gusegerereza imfashanyo, ariko abatalibani bari ku butegetsi ngo nta ruhara bogira kuri ayo mafaranga mu gihe yotangwa. Amerika yarafashe ubutunzi bwa Afghanistan bungana n'amamiliyaridi 7 y'amadolari. Ayo mahera akaba ari mu mabanki yaha i New York muri Amerika. Ayandi mafaranga angana hafi miliyaridi 2 z'amadolari ari mu mabanki y'ibindi bihugu. Mu kwezi kwa kabiri Perezida Joe Biden niho yatanga uruhusha rwo kurekura igice c'ayo mafaranga, ayasigaye akayabikira abagize ingaruka y'ibitero byabaye muri Amerika ku itariki ya 11 y'ukwezi kw'icenda 2001. Tugushimire Alois Bigirimana ku makuru yo hirya no hino kw'isi uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abategetsi muri Uganda barasubije abanebagura ingingo yabo yo kwirukana abanyekongo abazi igihe bacumbitse mu bice vyegereye umupaka uhuza ico gihugu na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Kimwajiwe ntacyo tuzi kuko umugambwe ntazina giwe batanze. Umugambwe rose ndefite dushobora kudutorera ubuca kuduserukira. Ni twebwe dutanga mu nama nshingamateka ya EAR uhagarara mu kibanza cya CNL. Uyo ni Abel Bizimana, umuyobozi w'akarere ka Gisoro mu manuko bwa Uganda. Sentare yungururizwamwo imanza y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yarafashe ingingo ko igenwa ry'ikiringo ca gatatu ca nyakwigendera President Petero Nkurunziza w'u Burundi byahonyanze amategeko agenga uwo muryango. Ejo ku munsi wa gatatu inama nshingamateka y'u Burundi yagenye abashingamateka bazoserukira u Burundi mu nama nshingamateka y'ishiramwe ry'ibihugu byo mu karere ka Afrika yo mu buseruko. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika tubandaniza ibiganiro vyacu mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, sentare yungururizwamo imanza y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yarafashe ingingo ko igenwa n'ikiringo ca gatatu ca nyakwigendera President Petero Nkurunziza w'u Burundi byahonyanze amategeko agenga uwo muryango. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda. Kubw'ingingo ya sentare y'iyungururizo y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, Ijwi rya Amerika rifitiye ikopi igenwa n'ikiringo ca gatatu ca nyakwigendera President Petero Nkurunziza w'u Burundi vyarahonyanze amasezerano agenga uwo muryango n'amategeko agenga Burundi harimo n'ibwirizwa shingiro. Nurubanza rwari rumaze imyaka 7 muri sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ruje kuvuguruza igisata ca mbere ciyo sentare cari cerekanye ko atabubasha gifise bwo gusuzuma ingingo iba yafashwe n'inzego zo hagati mu bihugu nka sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ari nayo yahaye ububasha nyakwigendera Perezida Nkurunziza bwo kwitoza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Yamara ingingo ya 97 y'urwo rubanza rwasomewe mu mpisho mwiyungururizo ivuga iti nduguruye twamugina twebwe bacamanza tumaze guca hirya no hino ugwaciwe na sentare ya mbere mu mwaka w'ibihumbi 2019 n'impari zakurikiye dusanga sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu Burundi yarahonyanze ingingo za gatano ya gatandatu y'indwi n'iy'umunani z'amasezerano y'umuryango wa EAC, gutyo ko n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'ayandi mategeko vyahonyanzwe. Ndugaye twamugina
izo ngingo ziri mu itegeko rishiraho EAC zishimikira ku mahame ya politike, demokarasi, intwaro rusangi n'iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu. Ubwo rubanza rwasomewe i Bujumbura itariki 25 z'ukwezi kwa11 umwaka uheze. N'urubanza rusomwe inyuma y'imyaka 7 ndetse n'ikiringo kivugwamwo caraheze igihugu gifise ubutegetsi bushasha. Naho biruko abanyamategeko bemeza ko ingingo nk'izo zifise insiguro. Umunyamategeko Dieudonné Bashirahishize ari mu bashingwa manza bakurikiranye ubwo rubanza ndetse ari no mu runani rw'amashirahamwe y'akarere ka Afrika y'ubuseruko yitwaye akanunguruza urubanza. Iyo sentare yemeje yuko muri 2015 umugambi uri ku butegetsi washizeho Nkurunziza watembagaje amategeko y'igihugu nayo mu karere. Muca mwumva ko haheze imyaka irenga 7 tugira ku kinyoma, tugira ku gikenye. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya igituma ivyavuye muri urwo rubanza bitigeze bija habona. Umwe mu bakozi bakomeye ba sentare ya EAC atashatse ko amazina yiwe amenyekana, yatubwiye ko ari kubera rwasomewe i Bujumbura, Uburundi akaba ari bwo bwabwirizwa kurushira habona. Yongeye ko kwiyindi mvo ari uko urwo rubanza rwasomwe iyo sentare isigaye yitwagwa no mu Burundi ko vyari bigoye ko ruja ahabona. Amashirahamwe yigenga yoyo abona ko urwo rubanza ruje kwerekana ko hari abandi bari bakwiye gukurikiranwa ku caha co gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Ruje gusubiza gateka abantu bahagarariye amategeko, bagahagararira ibwirizwa nshingiro, amasezerano ya Arusha, bakabizira, bamwe bakicwa, abandi bakangazwa. Ijwi ry'Amerika ryabajije uwaburanira Burundi muri urwo rubanza ico abivuga ko uwo ubasigaye atwara sentare ya EAC Nestor Kayobera yecuye ko ataco abivuga ko kuko atakiburanira igihugu kimwe ahubwo kubu atwara sentare y'ibihugu 7. Jean Anastase Hicuburundi umuhinga mu vyerekeye amategeko agenga amatora we yavuze ko urubanza rwaheranye n'ikiringo ca gatatu. Abwira abo bashingwa manza ko boreka kubandanya inzira idashika. Ico bikoze umucamanza Geoffrey Kijyabwire aturuka mu Buganda, Sauda Mujasiri aturuka muri Tanzania na Anita Mugeni w'umunyarwanda basomye urwo rubanza barerekanye ko rugoye gushira mu ngiro. Ingingo ya 98 igira iti ndoguruye twamugina urubanza ni nkaho ruteye impari kandi rusinziriye bitumwe nuko ico kiringo caheze igihugu kikaba gifise izindi nzego ndetse n'umukuru w'igihugu avugwamwo Petero Nkurunziza akaba yaritavye Imana. Ariko bigaragaza ingene higeze kubaho inzego zari ziteye kubiri n'amasezerano ya Arusha ndogaye twamugina. Ukudashira mu ngiro imanza zaciwe na sentare ya EAC utwara iyo sentare Nestor Kayobera aheruka kubigarukako kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika. Sentare wacu yavuga uzeruko ishiye urubanza ibihejeje ariko cyashigenda kugukurikira kurabe uko urubanza rwashizwe mu ngiro. Nuko ko wasinze niwagaruka gusaba ati ndabasavye urubanza rwanje rushizwe mu ngiro. Leta igashibira nishe mu ngiro akazogumagaru hagaruka ejo twashije ngo yuko ntanzi iri kwiyaca. Yamara kuri yenshuro hoho amashayamwe yigenga yari yitwaye arafise ico kogwa nko gushumbusha abazize intureka zadutse kubera ico kiringo. Ko baraba bati harakwiye yuko abantu bari bahagarariye amategeko tukabatoteza tubasubiza agateka kabo, abakoze ivyaha vy'agahomera bunwa mu Burundi bakabihanirwa. Izo mpari zadutse zatumye abantu barenga 400 bahunga Burundi mu mwaka w'2015. Ubu hafi igice cabo bakaba bamaze gutahuka mu gihugu c'amavukiro. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika. Ejo kuwa gatatu inama nshinga amateka y'u Burundi yagenye abashinga amateka bazoserukira Burundi mu nama nshinga amateka y'ishirahamwe ry'ibihugu byo mu karere ka Afrika yo mu buseruko. Inkuru dushikirizwa n'umumenyesha makuru Desire Tungimana ari Kigali mu Rwanda. Abashinga amateka 9 nibo bemejwe n'inama nshinga amateka y'u Burundi nkuko bitegekanijwe n'amasezerano agenga itunganywa gishiramwe ry'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu ngingo yaryo ya 50. Muri iyo ngingo bitegekanijwe ko inama nshinga amateka isasa ikemeza abashinga amateka 9 bava mu migambwe iserukiwe mu nama nshinga amateka, ibitsina byose bigaserukirwa cyo kimwe n'imigwi y'abantu idasanzwe muri ico gihugu. Inama nshinga amateka y'igihugu kigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko nico gitunganya uko abashinga amateka bemezwa. Abashinga amateka rero bemejwe ni Ntakarutimana Joseph, Nisezerana Gabriel, Urikukiye Victor, Muhigwa Jean-Marie, Saidi Kibeya na Karegwa Momamo.
abo bose bakaba bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Abandi bemejwe ni Kezimana Keti wo mu mugambwe SNL, Nkurunziza Olivier wo mu mugambwe w'abadasigana Iprona na Goreti Bigirimana mu bwoko bw'abatwa. Iyemezwa ry'abashinga amateka ryateye ikibazo mu mugambwe SNL urongowe na Gatongwasa, keretse ko muri uwo mugambwe bamenyesha ko batumiwe nijoro ku butumwa bwarungiswe muri za telefone ngendanwa z'abo bashinga amateka. Muri SNL bamenyesha ko babazwa kandi no kubona batamenyeshwa ibigiye kwigwa. Kunyegezwa ibikorwa biraba inama nshinga amateka muri SNL babona ko ari agasuzuguro, ari naco catumye bakura meza ko abandi bari bazindukiye mu nama bakavayo bazi nabo baza gutora, ndetse n'amatwitter agatangura gusirikira yabayemejwe bavuga ati abemejwe kuja mu nama nshinga amateka y'akarere ni naka na naka na naka, n'ibikorwa mu nama nshinga amateka bitaratangura. Hanyuma munyimukaza ubona ni babandi nyene bari muri ya Twitter. Aho ndumva yuko kugira amakenga kwacu kwari gufise impamvu. Yohani Minani yigeze kurongora inama nshinga amateka y'u Burundi amenyesha ko umushinga amateka ategerezwa gutumigwa afise urutonde rw'ibintu vyose bitegerezwa kwigwa. Ikibazo cose naho coba cihutwa cija ku rutonde igihe inama nshinga amateka iri mirasasa mu nama isanzwe kikigwa kikaja ku rutonde. Ntibashobora guhamagara inama nshinga amateka igihe itari mwirasasa ngo ize kwiga ikibazo ngo nuko cihuta. Nk'ivyuno munsi twumvise ntabwo ari ikibazo cihuta na gatoyi, cari kuja ku rutonde kw'igihe inama nshinga amateka izosasira mu nama isanzwe. Abashinga amateka bose bemejwe 100%, n'abashinga amateka 82 bari bitavye ico gikorwa na batatu batumye, kiretse buri kukiye Victor Muhigwa Jean-Marie na Karegwa Momamo wo mu mugambwe CNDD-FDD bari basanzwe bari muri iyo nama nshinga amateka y'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Abasigaye bose ni bashasha. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya. Tukivuga kuri iyi nkuru mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Gatongwasa ayobora umugambwe SNL, atangura avuga uko yakigenwa ry'umunywanyi w'umugambwe wiwe. Kimwa kiwe ntacyo tuzi kuko umugambwe ntazi ndagiwe batanze. Umugambwe rero CNDD-FDD dushobora kudutorera ubuca kuduserukira. Ni twebwe dutanga mu nama nshinga amateka ya EAR uhagarara mu kibanza cha SNL. N'ikindi naco amategeko uko avuga usanzwe uri mu nama nshinga amateka kugira ngo wemererwe kuja kwitoza muri ivyo ubanza gutanga imihoho. Uyo yatanze imihoho umugambwe, yatanze imihoho mu bushinga amateka bwo mu Burundi kugira gashobore kuja kwitoza mu ntuzenye muri amashinga amateka y'akarere. Ivyo byose urumva yuko ibintu binyuranije n'amategeko. Iyo mpamvu twebwe tuzosoma amategeko ya EAR uko avuga, itegeko rigenga kominote uyu muryango w'ibihugu by'akarere, hanyuma icyo amategeko azotubwira nico tuzoheza tugakurikiza, kandi tuzatumenyeshe abo biraba bose bebe bamenyesha amakuru tutabasize inyuma. Mu gihe Kezamana Kati yokwemera mubanga inyishu mutanga mugambwe SNL ni atatanzwe n'umugambwe ntiyo bagiye kubera umugambwe SNL, yo bagiye kubera CNDD-FDD. Icyo gihe twebwe ntawo tubaze ibyiwe. Ikintu kigiye gukurikira ni ikihe mugambwe SNL ntimwagiye muri yo nama bagenye umushinga amateka mutigeze mutanga? Ikintu mugiye gukora muri iminsi niki? EAR n'igengwa n'amategeko y'u Burundi. EAR igengwa na traité, ni ukuvuga amasezerano y'umuryango w'akarere k'ibihugu byo mu buseruko bwa Afrika. Niyo agenga EAR, niyo tuzosoma. EAR irafise nanone ibwirizwa rigenga amatora muri uwo muryango, icyo bita EAR Election Act. Tuzosoma ayo mabiri, hanyuma umuco tuzoronka muri ayo ni uzotubwira icyo dukora. Ku bijanye n'amategeko y'umugambwe ivyo ntavyo nyene tuzoyaraba, turabe iyo situation y'uwo mupfasoni, hanyuma hafatwe ingingo zibereye. Gatongwasa, umukuru w'umugambwe SNL, murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe. Bakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4. Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. Naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Ubuyobozi bw'akarere ka Gisoro muri Uganda bwasobanuye impamvu bwafashe ingingo ikomeye yo kuvana abanyekongo basaba ubuhungiro aho bari babaye mu turere twegereye umupaka n'igihugu cabo. Umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi yaganiye kuri ico kibazo na Abel Bizimana ayobora akarere ka Gisoro. Gose ijambo kwirukana ntabwo ushaka ngo turishire mu kanwa kacu kuko umuntu hunze ntakwiriye kwirukanwa kuko abafite n'icyo ahunze. Ahubwo impunzi igomba kumvira amategeko yahihungiye, ariko nyine ikibazo twagize abantu bahunze baturutse muri Kongo babanje kwemera bazanya kabande aho impunzi zikunganyirizwa aho bita mu transit camp yatangiwe mu 1994. Igihe cyarageze impunzi zitangira kwanga kubahiriza amategeko igihugu bahungiyemo, kandi byanditswe no mu statute z'impunzi ngo nubwo impunzi zifite uburenganzira bwo gufatwa neza no kubahirizwa aho bahungiye mu gihugu bahungiyemo, izo mpunzi nanone zifite inshingano yo kubahiriza amategeko y'igihugu bagiyemo. None itegeko rya Uganda rya mbere riravuga ngo impunzi igomba kwakirwa na UNHCR kandi ifatanyije na office ishinzwe iby'impunzi iri mu Office of the Prime Minister, bakabajana ahantu hari gazetted kwakira impunzi. Ikibazo cy'impunzi zo muri Kongo bashakaga kugira ngo ibyo bashaka ari byo dukora. Birababaje kugira ngo impunzi ize yange kujya aho bayigeneye, iduhate kugira ngo tuyakirire ahantu hatemerewe, ahantu mu rugo rw'umuntu yuko ari umuvandimwe, umuntu akemera ngo yinjire mu ishuri abana bateye kwiga, umuntu akajya mu public land agashaka gushiramo ihema agahamagana abagenzi be bagakora ad hoc camp yindi tazwe. Rero nk'abantu nk'abo bikozemo camp yabo nta bufasha babona. Abo bantu batuye aho hantu bareba bahamaze amezi yagera kurane cyangwa 3, ntabwo mwababonye icyo gihe mubabonye ubu ngubu ejo bundi kugira ngo mbone kutangira kwabakura? Ubwo neza bw'inkware bwayigonze zose ninje muntu wafashe ya mbere nsaba abantu bashinzwe umutekano, ndavuga nturabizi izi ntambara hari igihe ziba kandi byabayeho, hari igihe bahunze umunsi umwe, umunsi wa kabiri barataha bose. None impunzi ziba zifite n'abayobozi bahunze nangwa se n'abasigaye muri Kongo, bansaba nka guverineri wa Gisoro ngo mutwemerere byashoboka yuko umutekano wahita ugaruka tutagiye mu kampu tugahita dutaha, kuko no mu kampu batwemeje yuko hari bitagenda neza. Natwe nk'abayobozi bwose bubaha Imana turavuga tutaba abantu ubwo badusabye wenda koko hari ibyo babonye umutekano ugiye kuza vuba bongere basubira iwabo. Umutekano ntabwo waje vuba, nabo bakajya birirwa muri Kongo bagataha muri Uganda. So bitwereka ngo hari akantu mw'abantu mwe mwagenda, ndetse ahubwo bamwe batangira no gutera iterabwoba no kwigirisha no kuvuga ngo ni mudakora mutya, ngo ni muramutwanze muramudufashe nabi. Igihugu cyawe niba cyaragufashe nabi ushaka ngo ufate neza kuruta uko mfata umwana wanjye. Igihe cyarageze batangira gutema ibiti by'abantu, batangira kwigabira amapariseri mu butaka rya leta, batangira kwanga kuva ku mabaraza y'abantu barimo gucuruza, banga kuva mu mashuri n'amaramizo. None baravuga ngo twebwe ntabwo dushaka kuja mu kamp, ndetse koko byaragaragaye ngo bamwe muri mwe bari bafite n'imbunda, ko ari imbunda nk'eshatu zagaragaye muri abo bantu. Ari weho wakora iki? So aho no twavuze tuti none muhitemo kimwe, kuja mu kampu ziri gazetted Nyakabande n'ahandi, nangwa niba mubona tubabangamiye nk'abanyayuganda aho muri bwumve biboroheye nimone wanyu kuhasubira atari kuja Nyakabande mwisubirire mu rugo. Ariko byantangaje nabwo nk'umuyobozi, umuntu yavuga ngo ngewe sindi bwemere kuja mu kampu, ahubwo nasubira mu rugo. Ku bantu 100 bari muri ibyo bice byo tuvuze bya Bunagana, Nyarubuye, Rukundo, Busanza, Muramba, ahantu hegereye umupaka. Ndi kuvuga ku bantu 100
abantu basubiye muri Kongo ni 60%. Ni ukuvuga ngo hari icyo bikanze mu kampu, nangwa nk'uko abantu bahunze mu Rwanda bakahungira muri Kongo bakagira indi mipango. Ntangiye gukeka ngo n'aba bantu bari bahunze bafite indi mipango yo bari bashaka gukorera mu gihugu cyanjye, kuko niba uhunze intambara bakubwira ngo jya mu kampu kavuga ati nsubiyeyo, eiza nta ntambara wahunze, kuko ntabwo wakwemera guhunga imbunda ngo nakubwira ngo je mu kampu uvuga ngo nje nakwemera gupfa.